Uburundi buri mu bihugu bitanu vya mbere muri Afrika abategetsi bavyo banyegeza ubutunzi mu bihugu vy'Iburaya na Amerika nk'uko vyerekanwa na raporo y'Ibanki y'Isi yose. Iyo raporo ivuga ukugene ibihugu 22 vyakoresheje ingurane yatanzwe n'iyo banki. Ivuga ko Uburundi bwanyegeje muri ayo mabanki miliyoni zirenga 100 z'amadolari ya Amerika mu kiringo c'imyaka 10. Amara umukuru w'igihugu c'Uburundi aherutse kumenyesha ko atabutunzi budasiguritse yanyegeje hanze afise. Abahinga mu vy'ubutunzi bavuga ko kunyuruza imfashanyo n'amadeni ari vyo bituma ibihugu bidatera imbere. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri inkuru. Raporo y'abahinga karuhariwe mu vy'ubutunzi b'Ibanki y'Isi yose Banque Mondiale yerekana ko igice kinini c'amafaranga y'imfashanyo n'ingurane atangwa n'iyo banki akunze kunyuruzwa n'ibihugu bikenye kurusha ibindi biba vyayahawe. N'amatohoza yakozwe ku bihugu 22 harimo 17 vyo muri Afrika. Ayo mafaranga nyuruzwa Ibanki y'Isi yose ivuga ko aje kunyegezwa mu bihugu bifise ibanga ridasanzwe mu by'ubutunzi, aho atanu ushobora kumenya ko kanaka yabitseyo amafaranga. Ivyo navyo ni nk'Ubusuwise, Luxembourg, Ububirigi n'ahandi nk'uko biri muri iyo raporo. Amafaranga yashizwe muri izo banki kenshi nta nyungu akurwako canke ikaba nto, cane cane ku banyamahanga. Ibanki y'Isi yose igereranya ayo mafaranga nk'ayabitswe mu ijuru, heaven deposit mu Congereza canke paradis fiscal mu Gifaransa. Ayo matohoza yerekanye ko imfashanyo canke ingurane zitanzwe n'Ibanki y'Isi yose mu mezi 3 akurikira abategetsi baba bamaze gushikana kunyegeza ayo baba banyuruje. Nko mu Burundi abo bahinga berekanye ko imiliyoni 103 z'amadolari ya Amerika yagiye kunyegezwa mu mabanki y'ivyo bihugu mu myaka 10 iheze. N'igihugu c'u Rwanda kiri kuri urwo rutonde. Iyo raporo ivuga ko amafaranga yagiye kunyegezwa muri ubwo buryo avuye ku mfashanyo canke ingurane ico gihugu cahawe n'Ibanki y'Isi yose angana n'imiliyoni 145 z'amadolari ya Amerika. Abahinga mu vy'ubutunzi nka Faustin Ndikumana atwara ishiramwe Parseme rikorera mu Burundi avuga ko inyuruzwa y'ayo mafaranga aragahombo gakomeye ku gihugu kiba gikenye. Ingaruka zishobora kubura none inkabihombo kaba kangana gutyo mu Marundi ni nk'imiliyaridi ya majana 2 zirenga, miliyaridi amajana 2 zirenga mu Burundi ni bije irenga mbere y'ubushikiranganji bw'indero bwose. Ni bije irenga kure y'umwaka wose w'ubushikiranganji w'amagara y'abantu canke bw'indero. Umva n'amafaranga menshi cane aba y'agahombo nk'ubu twese dukwiye n'ibibazo by'amadovize n'ibikena haba hari agahombo rero ku gihugu no ku banyagihugu. Hariho kumbuza usanga hariho nk'ibihugu hoho haba harimo n'ayitwa vyishurwa, usanga kumbure abakubura muri Banki Mondiale bariko baratanga amafaranga bakavugana kumbe n'abategetsi b'ivyo bihugu gatwara imfashanyo n'ubundi Ibanki nkuru y'Isi yose reka nkureko namwe mukureko. Mu bihugu byose vyakozwe ko amatohoza, raporo ntivuga amazina y'abatwarayo ayo mafaranga, gusa ivuga ko ari abategetsi. Icongeye ko nta gihugu na kimwe kiragira ico kivuze kuri iyo raporo, gusa abategetsi b'ibihugu bivugwa muri bene ayo maraporo bakunze kubihakana ndetse bakemeza ko atanu ubutunzi baja kunyegeza hanze. Akarorero n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu mpera z'umwaka uheze yabwijwe rya Amerika ko atabutunzi budasiguritse afise canke yoba yaranyegeje mu makungu. Petero Nkurunziza yarabajijwe ko azokwerekana ubutunzi afise niyarangiza amabanga yiwe. Mugabo kuva yuko turi mu bakuru b'ibihugu batunze muri isi bariko baraturenganya gose. Amakandi twaronse iby'iwacu turabizi ukuntu tubironka, aryo twagabiwe n'abene gihugu, aryo twakuye mu mushahara wacu, aryo twakuye mu bakunzi n'ibindi n'ibindi. Ibyo dutunze turabizi, turatunze inka, turatunze impene, inkwavu, inkoko, imodoka abandi barayifise, inzu n'abandi barayifise, nabe tufise turibirinze ngaho. Amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacu ari baratwara ntangora. Abahinga mu by'ubutunzi bahamagarira inzego z'ubumwe bwa Afrika, amashami yigenga akorera mu gisata c'ubutunzi muri Afrika n'abandi gukora uko bashoboye kose kugira ngo batuze ico bita kununuza umunyagihugu mutoya, kuko ayo madeni anyuruzwa aheza kishuka. Abaje kugira rero bishobore gutuzwa nibaza ko byotuzwa nyene abanyafrika cyane cyane kuko ibihugu bikunda kuronka ifashanyo n'ivyo muri Afrika. Ibitango za Union Africaine bahurira nk'abategetsi, ivyo ngo za NEPAD bakwikubita gashi bakabaha gushikirana bakaraba ibintu habiri ivyo inkuru bakazitanga ku buryo bimenyekanye, bafata ingamba kugira berekana umutima wo gukunda igihugu barongoye, kuko
uwo mutima utabonetse ivyo bintu bica bigorana gutuzwa nayo umunyamahanga bavuga ati je ndaguhaye imfashanyo tuyikure kwaya wemeye urumva ubusenyi bw'amutiza umuhoro. Ibihugu biza kwisonga mu kunyuruza imfashanyo z'ibanki y'isi yose muri Afrika kuri 22 biri muri ayo matohoza y'ibanki y'isi yose ni Tanzania na Madagascar.